Tekana umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu ndahwema gukurikira amakuru hamwe n'ibiganiro tubagezaho kuri imbonesha kure ni Hejuru TV. Turasubiye kubaha kaze aho muri hose abari ku migabane ya kure, Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya na Antarctica. Mwese turabakengurukiye cyane kandi turabaramukije tunabahaye kaze muri aya makuru agezweho. Turamukije kandi abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, mu gice cy'ubuseruko, icy'ubumanuko, icy'uburengero hamwe n'uburaro n'abandi benshi muzi ko mudukurikira muri mu bice bigiye bitandukanye imbere mu gihugu cy'u Burundi. Turabahaye kaze ntimuzi gucikwa n'aya makuru twabateguriye. Turi ku mugoroba kuri uyu wa gatatu kwigenekerezo ya 18 Kigarama 2024. Tukaba rero tubazaniye amakuru avugwa mu bisata bitandukanye harimo umutekano n'agateka kazina muntu, muri politike n'ayandi makuru arabana n'amatora. Byinshi biriko birabera mu migambwe, hari ivyo twabatuhoreje tugiye kubageza ko muri aya amakuru. Turabahaye kaze rero mu ngingo nkuru rero tuza kwibanda ko nizi zikurikira. Hari inkuru idasanzwe tuza kubagezaho, tuza no kwerekana ukuntu hari abarwiza tunga b'abarundi bariko birukana abanyamitahe mva makungu mu kubasabura no kubatera ubwoba. Turaza kugaruka ku nkuru y'uwitwa Kaze Chris Fabrice yoba yaranyurujwe ariko mu rwiza tunga Ndori Cimpa Aniseti Batazira Ndori akaba yarateguye kumuzimanganiriza ubuzima. Intandaro ya vyose rero akaba ari ideni Ndori afitiye umushinwa ry'amafaranga mva makungu imiliyoni 2 n'ibihumbi 847 n'amajana 467 y'amadolari y'Amerika. Turaza kubigaruka ko mu nkuru yacu tuza kubagezaho ku buryo burambuye. Ku yindi nkuru rero nkuko mwebonye no ku kirango chaya makuru hamwe na titre iyaranga, hari umukozi w'iperereza yitwa Eri Ndayishimiye yoba nawe yagandaguwe ariko akaba yishwe nabi cyane. Uwo Eri Ndayishimiye rero ari umukozi w'iperereza avugwa mu bwicanyi bwinshi kandi bukomeye cyane. Gusa rero amakuru duhejeje kuronka nuko Elia yakorana cyane na Colonel Alexis Ndayikengurukiye Batazira Nkoroka. Abo bose rero bakaba bazwe mu bwicanyi bw'abantu batari bake. Turaza kubagezaho rero inkuru irambuye ku rupfu rw'uwo mukozi w'iperereza nawe yoba yagandaguwe nabi cyane. Siyo zo nkuru gusa rero tuza kugaruka ko, ahubwo turaza kugaruka muri politike aho urunani Burundi bwa bose rwoba rwemewe n'umushikiranganje Martino Niteretse. Nimwiketere rero ngege Patrick Nkurunziza, mushikiranganje Martin Niteretse rero akaba yamenyeshe ko yemeje ko yaronse ubutumwa bumenyesha ko hashizweho urunani rw'imigambwe Frodebu, FEDES, CNDD na Codebu. Turaza kubigaruka ko rero navyo namwe n'izindi nkuru zigiye zitandukanye twabateguriye. Kuri mugoroba rero turabahaye kaze, mwe mutari mwafyonda kuri subscribe canke s'abone mufyonde ko kugira ngo muje muronka amakuru n'ibiganiro vyacu muri mu bambere. Turabahaye kaze. Umukozi w'iperereza Eri Ndayishimiye yoba yaragandaguwe nande? Iki ni kibazo kiriko kiribazwa na benshi. Ku munsi w'Imana uheze hari kwigenekezo rya 15 Kigarama 2024 hafi ya Jardin Publique muri Rohero i Bujumbura hazindutse hatorwa ikiziga cy'umugabo. Imyambaro yari yambaye ni nyene muri ko mubona no kuri iyo sanamu. Ikiziga rero caboneka ko yoba yaranigishijwe umugozi, no ku maboko rero haraboneka aho yoba yaraboshwe umugozi, aho cari kiryamye nta maraso yahaboneka ariko haraboneka ko haciye amapine y'imodoka. Byaraboneka ko uyu mugabo yiciwe mu kindi kibanza hanyuma atabwaho mwirohero. Eri Ndayishimiye rero ari umukozi w'iperereza avugwa mu mabi menshi. Mbere yuko tugaruka ku kungene urupfu rwiwe rwoba rwaragenze, wagandaguwe yarayamenyekanye ko yitwa Eri Ndayishimiye, yakaba avuka ku mutumba Kivoga, zone Rohero muri komine Bisoro, intara ya Mwaro. Akaba azwi nk'umunywanyi wa CNDD-FDD kuva kera. Yoba rero yarize gushika mu mwaka wa 6 w'amashuri mato, acakora akazi k'ubuyangayanga kuri Centre Rorero. Hama ku mugwa mukuru wa komine Gisozi muri 2004 Elia Ndayishimiye yaragandaguye umudandaza w'igisozi bita Paul Buyanda
kuva ubwo rero yarafashwe haragira icaha acirwa gufunga ubuzima bwose hanyuma rero ajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Benshi rero mu bava muri Bisoro na Gisozi bari bazi ko Elia Ndayishimiye yafunzwe kubera ico caha, ariko siko biri. Yavuye arekurwa ahabwa ibikorwa vy'iperereza. Elia yakorana cane cane na Colonel Alexis Ndayikenguruki batazira nkoroka, bose rero bakaba bazwi mu bwicanyi bw'abantu batari bake. Abo baganira muri no Miss Elia yababwira ko ajejwe iperereza muri Gihanga, vyashikariye agakorera no muri Cibitoke. Muri mwaka 2024 komine Gihanga yabayemwo no kunyuruza abantu bakabogwa irengero ryabo ku rugero rudasanzwe. None Elia yoba we yarishwe nande? Kugeza ubu nta makuru y'idonido dufise kwiganagurwa rya Elia Ndayishimiye, gusa bo babaza amakuru yiwe boyashira ahabona kugira ngo bimenyekane cane. Gusa rero si ubwa mbere abakozi b'iperereza bazwi mu mabi nabo bicwa nabi cane nkuko bigenda ku bandi, no ku bakozi b'iperereza bicwa nta muco bigera uboneka. Ariko rero twaba twabivuze, intwaro yica ntawe igera umutwe, niko Pacifique Ntazwe yoba yatangaje ku rubuga rwe rwa Facebook. Umuntu ukoreshwa mu bwicanyi burya ngo uzohembwa ubwicanyi nyene. Haribazwa rero se yoba yarafashwe nande, yoba yarazize iki, kubera iki bamwishe bashimye kuzana ikiziga kigatorwa mu gihe ibindi biziga babinyegeza. Ibi byose tukazobigaruka ko mu makuru turiko turabategurira mu misi iri imbere. Urunani Urundi bwa bose rwemewe n'umushikiranganji Martin Niteretse. Mwiketeri yarungikiye Patrick Nkurunziza, mushikiranganje Martin Niteretse yamenyesheje ko yemeje ko yaronse ubutumwa bumumenyesha ko hashizweho urunani rw'imigambwe Frodebu, FEDES, CNDD na Codebu. Iyi ni intambwe nziza kuri urwo runani kubera ruca rurekurirwa kwiyandikisha mu matora ya 2025. Mu mpera y'indwi iheze ikinyamakuru ikiriho gikorana n'iperereza cari canditse gitera ubwoba imigambwe igize urwo runani ko ishobora kutemererwa kwitoza. Nkuko rero twanabigarutseho, intumbero y'inkuru y'ikiriho ari yo guca ivuta abarongoye imigambwe igize urwo runani kugira ngo basokore bihutire kwitoza batagira urunani. Urunani Burundi bwa bose rero bukaba rurongowe na Patrick Nkurunziza asanzwe ari n'umukuru wa Frodebu. Gusa mumenye neza ko umugambwe CNDD uvuzwe hano uratandukanye na CNDD FDD, nibo benshi bita CNDD ya Nyangoma, naho rero abari mu Burundi bavuze ko batakirongowe na Nyangoma. Twababwiye rero hari n'inkuru idasanzwe twabateguriye muri aya makuru. Haribazwa byinshi bigiye bitandukanye ku catumye Kaze Chris Fabrice anyuruzwa n'umugwizatunga Ndori Cimpa Anisette batazina Ndori yoba yarateguye kumuzimyanganiriza ubuzima. Muri nkuru idasanzwe turerekana ukuntu abarwizatunga b'Abarundi birukana abanyamitahe mvamakungu mu kubasahura no kubatera ubwoba. Leta yoba ibibona. Murugwizatunga Ndori yaranze kwishura amafaranga y'umushinwa arenga miliyoni 2 z'amadolari y'abanyamerika, ahubwo aca atangura iterabwoba. Mu makuru y'icukumbara rero ahari nuko byabaye ngombwa ko muri King Murundi Freedom, nkuko vyashikirijwe na King Murundi ku rubuga rwe rwa Facebook, ngo bishikiye mu ishiramwe ry'abashinwa Alps Company kugira ngo bamenye ukuri kose kuko ibiriko birashikira umusore Kaze Chris Fabrice biteye ubwoba. Muri no nkuru rero ikaba igizwe n'ibice bigiye bitandukanye, tuzanabandaye no kubagezaho kuri imbonesha kuri ya Hejuru TV. Gusa nkuko King Umurundi yoba yabivuze, akaba yavuze ko ari ivyemezo vyose vy'ukuntu Murugwizatunga Ndori yashaka kugandagura umusore Kaze Chris Fabrice n'ukuntu ashaka gusahura umushinwa, kaza rero no kubasangiza byinshi bigiye bitandukanye. Mudukundi rero tubanze dusokore dukosora gakosa gato kari mu nkuru ngo twabashikirije hirya yejo. Niko King Umurundi yoba yatanguriye inkuru yiwe, akaba yagize ati twarenze ku myaka y'uwanyurujwe umusore Kaze Chris Fabrice batazira Kabwesa afise imyaka 36, ntabwo ari 40. Murakoze, niko King Umurundi yavuze. Ariko rero yabanje yibutsa ko umusore yanyurujwe n'abakozi pereza kwigenekezo rya 12 ku kwezi turimo bamukuye kuri hoteli La Chambriere mu gisagara ca Bujumbura, nyuma yo guhamagarwa kuri telefone na Pascal asanzwe ari umushinga manzo muri Rwizatunga Ndori Cimpa Anisette batazira Ndori. Abanyuruje uwo musore rero bari mu modoka double cabine y'ibiyo bitabonerana Vizir Imparati D3980 a ntawuramenya rero Kaze Chris Fabrice yatwawe.
ariko naho iperereza rero rihakana ko rizi vyiwe, amakuru ahari yemeza ko uwo musore afungiye ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura hafi ya Katedrali Regina Mundi. Ntandaro vyose rero ni Deni Ndori afitiye umushinwa y'amafaranga mvamakungu arenga miliyoni 2 y'amanyamerika, ubwo ni amadolari. Umusore kaze Chris Fabrice Batazira Kabwese n'umurwiza Tunga Ndori akaba ava mu ntara imwe ya Kayanza ariko mu makomine atandukanye. Chris avuka muri komine Kayanza, Ndori nawe akaba avuka muri komine Kabarore, aho niho bamenyaniye barunga n'ubucuti. Chris rero akaba asanzwe ari n'umudandaza w'ivyuma bitandukanye vyo kubakwa, akaba bidandariza mu gisagara ca Bujumbura muri quartier asiatique, kabikorera mu gihugu c'Ubushinwa. Tugirwe ko rero tubamenyesha ko Chris asanzwe akora n'ishiramwe ry'abashinwa ryitwa Ropus Company, akaba ari we yari hagarariye mu Burundi nk'umukozi mukuru canke uwo twakwitaja. Ishiramwe rero ikaba ryarahaye Chris ikarata y'akazi hagati y'umwaka wa 2014 hamwe na 2015. Ndori yashaka kubaka kijambere uruganda rwiwe rw'ibinyobwa rwitwa Imena Soma Usubire ruri mu ntara ya Kayanza, niho yagera Chris kugira azohora amufasha kuzana ivyuma abikuye mu Bushinwa. Ico gihe Chris yaciye atwara Ndori hamwe mu Bushinwa aramwerekana kuri rya shirahamwe bakorana, aravuga ko asanzwe azi neza Ndori atangorane. Muri iryo shirahamwe rero niho baca batangura guha ivyuma Ndori akaza arariha buke buke. Ico gihe Ndori rero yaciye agira komande y'ivyuma bikora uno musi mu ruganda rw'ibinyobwa Imena Soma Usubire ruri mu ntara ya Kayanza, n'ibindi vyuma bigira kabiri ategura gukoresha urundi ruganda ruhingura ibikarato n'imikenke. Nibijanye rero n'ibi vyuma bigira kabiri tukaba abishikira imbere. Ivyo byose rero Ndori yagize komande vyari bifise agaciro k'amafaranga mvamakungu arenga gati miliyoni 5 mu madolari y'abanyamerika. Ivyo vyuma byose rero bya musore Chris ndiwe yagiye arabizana mu Burundi gushika byose bishike, murumva ko yabizana nk'umukozi wa ryashiramwe Ropus Company. Gusa rero tukaba tuzonabagezaho n'ikindi gice gikomeye cane kirimwo n'ayandi mabanga menshi cane. Mu bindi rero biriko biravugwa cane inja nino hari i Bujumbura, inkuru iriko iravugwa yo mumenyesha makuru Mukenyezi Sandra Muhoza yaciriwe gufungwa amezi 21 ku vyaha bibiri. Umumenyesha makuru yakaba yaraciriwe urubanza na sentare ya Mukaza hagati mu gisagara c'ubudandaje Bujumbura. Ingingo ya sentare ikaba yaramenyekanye kuri wa mbere wa 16 Kigarama. Shiramwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe RSF iriyamiriza iyo ngingo ya politike batagira imbibe Murantunge bariyamiriza ingingo ya politike y'akarenganyo ryasavye ubutungane bw'u Burundi gusubiramwo iyo ngingo. Reporter Sans Frontières ikaba ritayegeshanyije kwiyamiriza ihagarikwa n'ifungwa rya Sandra Muhoza ryatangajwe ko yaciriwe gufungwa amezi 18 ku caha co guhungabanya umutekano w'igihugu n'amezi 3 ku caha co kubiba urwanko n'amacakubiri. Kubw'iryo shirahamwe riharanira agateka k'abamenyesha makuru ifise icicaro i Paris mu Bufaransa, mu gucira urubanza mugenzi wacu menyesha makuru indongozi z'u Burundi rero biboneka ko ziriko zirabandanya urutonde rw'ibikorwa vyo guhonyanga ubwigenge bwo kumenyesha makuru havugwa na RSF. Prosper niyo yankana umwe mu baburanira Sandra Muhoza yari yamirije urwo rubanza fise intumbero yo kuzivya umuntu wese atavuga ibiryohera ubutegetsi. Ubundi yabushinga manza akaba yarabwiye ikinyamakuru SOS Media Burundi ko tuzokuguruza tunasabire kurwa atagisabwe ryo tuburanira yamaze no kugira icakane cico gihano. Gano rero cakarenganyo caciriwe Sandra Muhoza nico ca nyuma indongozi ziriko zikorera abamenyesha makuru. Kiganiro kikaba kibaye mu gihe Burundi buriko bwerekeza no matora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka n'abajenama b'amakomine muri 2025 hamwe n'amatora y'umukuru w'igihugu muri 2027. Mugero mumenyesha makuru akurikiranwa ku makuru avugwamwo umugambwe uri ku butegetsi ntawo gekeranya k'ingingo yafashwe itarimwo politike. Bikora byatangajwe na Sadibou Maronga jejwe igisata ca RSF muri Afrika yo musi ya Sahara. RSF yameriza yivuye inyuma ingingo yafashwe yisunzwe politike igasaba indongo zo kubutungane kurekura umenyesha makuru Sandra Muhoza. Niko rero yashikirije indongo zero mu vy'ubucamanza mu Burundi ntiziragira ico zisikirize, gusa RSF ikabona ko ivyaha vyagirizwa umenyesha makuru ari irementanya.
turabakengurukiye cyane banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuzobashikiriza kuri imbonesha kuri Hejuru TV. Jana kuri subscribe canke sabone ni utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'abakora agezweho aho uri hose. Rero ndagukengurukiye cyane wowe udahwema gukurikira amakuru abavugwa mu bisata bigiye bitandukanye, harimo politike, hagati y'akazi na muntu, ubutungane, mu kibano, mu ntwaro, byatangajwe n'abategetsi, ngingo n'abatangazo byo twabakoreye mu matohoza, ibivugwa hirya no hino mu menyesha makuru no ku mbuga ngurukana bumenyi, hamwe n'ibindi byinshi mu nkuru zidasanzwe, hamwe n'ibindi biganiro tugenda tubageza ko kuri iyi mbonesha kure. Mane bahezagire.